to chill with Fizo. Kona kweli mi general. Webeti. Uko studio. Nakuya tufanye emission. Simoni Fizo kweli. Akaza ngena ari fier akavuga ati yo ndicaye ngaha ngoma ndagutere story ya Leave Me Alone yose akayivuga kujya nyene tel que Ndiza je ndazi ko umunsi wa mbere duhura. Kusese fori kuri interpret indirimbo ya Fizo. Wara mupeta aho tu. Yego kwe. Umuntu ajuja ku maso bugati ntana kaza ifiti. Iminsi ko utari wabiha agaciro. Muri competition. Oya agaciro narabigada. Next question. Nzahenda mubona agiye ngo muri East Africa ngo iki ngo best influencer. Bijyanye urumva naho no uwanyuma naho no ba uwa 20 kazi midarapo y'u Burundi bari hagiyanye bavuga ati yo umuntu mu Burundi yaragiye muri competition sivyo. Abije mu mvuga ati ndaje ngaho shooting ikiganiro canje abantu bakirabe senze ko byo hinduka bikaba bigger like this. Ndaronga ama commentaire negative menshi cyane kabisa abantu bakanjuja kutariko abandi bakavuga ati kagapeti kasigiye kibona ngo hari aba journalist bashaka kwigira abasani bako bavuga wewe oya Jenny lifestyle yanje sivyo ni live niko nisanzwe nimereye since kuva before na nirongira utunoti dukiya tukuja mwijabe nkae avayuranye ni muzo naragerageza to be clean so ubonye no nagaframbo kabonetse ni banire mani heza giye foke you know sasa nimetia huo vitu sasa mama bana nitesa wanasema mtoto mdogo Ro yaduze gushika ngaha ariko yarari ngaha warakoza agapti interview niko kita na dramatic hama ucumubaza abaririmbyi ashobora gukansuringa muri projet oya ku bloka canke ku following c'est comme si bitamuryoheye aragira post kandi muri post byasa nkaho mega ikara blaminga wewe Msongusa kibazo na sana. Harageze na moment hari abafana banyandikira inbox message kuri Facebook yuwanje. Bakambwira ati yo wanda wewe. Je bintu bigira wewe. Reba wani ibintu nk'ivyo. Eske ntiwiyumvira ko ashobora kuba byatewe nuko ngira ngo hoba hariho ingorane hagati ya Sadbi na Dramati. Kuba ico kibazo ngira cyabajijwe umuntu atari iwe. Ese twe kibazo undi muntu? Kitari kuba ingorane mugabo ngira kubara kubajije umuntu yasinga hari ibibazo hagati yabo babiri caki ba big deal basanga bameranye neza bo Coucou le monde, j'espère que meze fresh sana maduma part ibintu ni fresh sana kwera yuko nundi munsi mwiza ushoboye kumuza namwebwe tugashobora kuyaga today rero natebiteka kwandi kumwe n'umuntu wa mbere nubaha cyane muri industry ya 257 umuntu yashoboye gushinga bino bintu vyose kubera yuko yarahasorinza kugira ashobore gushya muri bino bintu so araza kutubwira ibintu byinshi araza kutwinspira araza gutanga esprit ku bandi kurundi gwaruka ruri nyuma yiwe kugira nago nyene peut-être rushoboye kugira iyo mindset yo gushika to the next level today ndi kumwe nanda amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Ozian Irakoze mugabo YouTube canke kuza muri industry canke kuza gukora ibintu bya YouTube yahisemo kwita Ozy Irakoze. Ozy Irakoze yavutse mu mwaka wa 1996. Ozy Irakoze yavukiye Igitega. Ozy Irakoze yize kuri CPB yongera yiga ahantu bita kuri Saint Lac New Yaronse diplome yiwe. Ni Ozy Irakoze yakoze macheno atandukanye Bujumbura TV aja muri Bujahi TV and this time around ari muri Siren Vibes TV. So ladies and gents, Kamakawa, your host Kaboss for real. Ndabasabe mu byo byanyu twakirane vibe energy akaro amashimeshi bombo clap for me. Kaboss ni muyiwayi bro. Ni muyiwayi life day amayiro ko mgisagara. Ni muyiwayi fo. C'est comme Hala 5 by the way. Hi, how are you? Fresh sana Kamakawa. Mezenetse. Wallahi ndashima feel blessed kubandinga hanye. Igeni nje nakubwira ati kuhaje na felicitation bino bintu birarenze kabisa kama vile niko BBC kama vile niko France 24 kama vile nakuje nakata bibi nakubwira ama channel janye inspira nta rubwo arayo bigi barafite ma studio nka BBC okay swat mumeze neza murakomeye natwe Ozy Irakoze nubwo mubonye hejo bwira introduction yarabikumbuye yarakumbuye kuza muri Siren Vibes apana bisanzwe abantu mwari mukumbuye Kaboss yo muvuge mu commentaire ngikiyo miriro mu muhimiriro umva muyatse yose kabisa imiriro ni Kaboss for real je ndamwita Kaboss
canke Cyubahiro Shabir ku mazina yahawe n'abavyeyi akaba ari umuhungu wanje nko yabivuze umuhungu wanje naramuvyaye muri industry somehow naratumye mumumenya ibikorwa vyo byatumye mumumenya mbwa hari n'ibikorwa vyanje byatumye mumumenya ni mpamvu ndamwita umuhungu wanje avuga ko afise iyo respect kuri jewe kandi it's good ivyo nibiza kubaha aba elders birarenze kabije je natanguriye muri Siren Vibes by the way aho ire namaze kudodora henshi sana bamwe bakambwira ati oyo tanguza aga Facebook kiwoza urapost ibintu nyene bimwe sema sasa grand frère usubije mu Facebook gwe urabona twe niho twahere sasa umuntu usanga rero umuntu yatanguye industry muri 2014 za Facebook zigi trending abe magene Facebook muri 2020 kandi nta kosa bafite baba bakubwiye ico yibaza ko kirenze gishaka gufasha mugabo urumva Ozi yaranyakiriye neza arambwira ati yo reka tubikore let's try this ewana ndavuga ati opportunity ndose yo kuza muri Siren Vibes TV siwezi kureve nikireve tarese kandi hari abarevye bareste cyangwa ndakunda gutanga ama opportunity kwa jene benshi nawe bari nyuma y'amakamera barabizi ndaguha platform ukorerako nguzanye ibirofa ni out ugoswe kabisa usanga nakuzanye hari benshi bashaka kuza ngaha anye baronse opportunity mugabo waronse opportunity utangira ibintu by'ibirofa usohoka mugabo ni mpamvu navuga ati je ndi très fier de toi kubera ko iyo mbonye uri ura shininga cyangwa uri kuratera imbere uvuga ati oh my god ndafisemwo itafari miterambere ya Kaboss like kandi ntiyande save yarabandanyije aduga nigeze hagarika ndamuhora mu ntoki kula iyo mabisho nkora mu ntoki by the way uzafisana watatu je ndifura uri petit frère wakori je ndi petit frère wakori petit frère wakorito bon nibaze ko abantu benshi bakora yumvira Kaboss tuje kuyaga kubiki tuje kuyaga nk'umuvyeyi n'umwana mbwa kandi no muri industry asaba kunzi benshi ubunye maze gucreate afite abantu benshi maze gufatisha imitima yabo kubikorwa vyiwe kubiganiro vyiwe kuvya swag nkayibonye musani Kaboss kuntu avuga ukuntu nk'ubu MC kuntu yateye imbere abajone benshi ndazi inspire ubunye bavuga ati turaza ahantu yavuye batubwira ngo aranje ya can go there ndashaka kuri iyi level alors tugira tuyage sivyo turakorana kera entre temps kera been a while kabisa cye nk'umwaka wose ego araciye nk'umwaka kabisa canke yinane mikonye dukoranye nibuka ko wari uri kuravuga kuri journey yawe gukora ku mechanicien ukuntu wakoze convoyeur ivyo kuravuga ico gihe kabisa ubu rero tugira tuvuge ibindi sivyo tuvuge kuri industry ready kabisa industry first of all twakumenye gose muri miss muri jimbere kuri emission twa hangout shout out to you appreciate kabisa appreciate antuka création de content ifise uruhare muri création de content za ifise uruhare uko yuko kera muri Siren Vibes twicara Shackland twakora inama twavuga ati yo umwe wese base yumvira ka idea umuntu yokora mugabo feti yuko nyene wasanga nitwe twagire muri step nyene bibo wasanga nyene twa ikintu cyatu block mugabo kuya kuntu twicara asuka twicarika Shackland umwe wese akatanga idea yiwe byarakuba akagera ukavuga ati yo ndi muri monde creative so I'm supposed to be more creative niguma muri bya bindi nyene uyu munsi muri Mr Mazige tutabona hangout what happened habayiki ewana sasa rero muri no minsi ibigadiro byawe byinshi mse take me back mse have a seat rero hariho kuntu nyene usanga fan base imwe ivuga ati twe dushaka take me back cyane abandi bakavuga ati yo have a seat ziratwubaka cyane abandi bakavuga ati hangout ni bomb gabo hangout impamvu nari nahagaritse gato niko hari habaye utuntu tutari tumeze neza muri Jimbere magazine mugabo imisishi wa oblige kubirahagaze muganye yahagaze ni yahagaze this week canke next week harashobora gusohoka ikiganiro cha hangout wewe no kurumva urakumbuza abakunzi bawe abakunzi ba hangout ati mubanze mu nk'amazi nanje sometimes ndikumbura kabisa navuga ati yo ndi mubiki iyo utari kurakora ibiganiro bumeze gute ndumva nyene yuko niyo mpamvu usanga kuri Instagram yanje hazama mu video menshi atandukanye n'imviro turi dukoresha muri Instagram yanje kuri Facebook ibikini kugira bandaye nyene abantu baguma bambona même si kuri YouTube byaba star kuntu byahagaze muganga avuga ati yo
hapa ni kireve ni 4 nzagusanga abandi bako bari mu muvuduko urenze tandis que jewe nicaye nga mu mandazi rero cyafata iyo decision uvuga ati reka focusinge ngaha aha izi platform ziwanje abantu bagume babona yuko yo this guy aracari ngaha. Iyo umuntu ariko aratera imbere ariko aratera pazi ubuzima hari ibintu byinshi vyiza bitesa arakora nk'abantu bagusupportinga banakubwira ati courage turakunda ibiganiro vyawe turakunda ukuntu batse turakunda ukuntu teninga mu hagati y'abatumire bawe mugabo harazamwe n'ama challenge yandi uraronka abansi ndabizi ko waronse abansi utari ufise kero ugitanga utari ufise kero utaragira izina ugeze maze kwegera kuri iyo phase aho abantu atabakoma amashi gusa guhana n'abantu bavuga ati wimanaginga gute sometimes trauma irashobora kuzamo kabisa sometimes trauma irashobora kuzamo that's why me I wish umwana wanje kabisa sinzomushira muri monde yo entertainment ngo yo ku mustare cyari muri monde yo kumenyekana gose you know harageze moments para kuvuga ati jewe nanje hari hano byankwaya harageze moments jewe kabisa mvuga ati why naje muri bino bintu kwiki nahuye nawe zakambira ati yo Kaboss akira platform ukorera kuko je nabije mu mvuga ati ndaje ngaho shooting ikiganiro cyanje abantu bakirabe senze ko vyo hinduka bikaba bigger like this rero fete yuko vyabaye bigger Jeff mutima woroshe ndaronga ama commentaire negative menshi cyane kabisa abantu bakanjuje kutariko abandi bakavuga ati kagapeti kasigiye kibona kaga tandis que ni lifestyle yanje yene mvuga ati nimereye ukubonye mugabo rero ni kabisa sinokubesha udafise umutwe ukomeye ugumye nokuri kuko wowe urafise abafana HOSY sivyo ndashogira beef na wewe abafana bawe bose bagera ku bihumbi n'ibihumbi bari nyuma yawe bose bakacara bashaka kunyataka sometimes ukora ngo MENACE inbox sometimes nyene that's from nowhere ugasanga nyene umusheri wanaka aramfana so kujya kuntu ushobora kuba kwisanzura ku mufana wawe ku ma message ukacusanga umusheri we washatse kubishiramwo beef kuburyo yiyumva ko yokorera ikintu kibi nyene from nowhere wowe juste tu es là ukagira genza kuba simple ku bantu bose tandis que kumbe kuba simple ku bantu bose sio fresh so challenges ni nyinshi kabisa ukagira beef n'ama group y'abasani ngo nakakoresha abaganira ababonyene iyo group rero muhuye nk'ahantu washakura banabi nyene sasa bro dufuye iki bro rumf nyene izo bintu birashika kenshi cyane gose ku buryo nyene ni sonta yo nkobu yaba nigumiye mu kazi k'ubushoferi bwa bisi nibi bisanga byose n'ivyo bishikira hari ukuntu na style do vie yawe yahindutse wateye imbere ukuntu wambara byarahindutse wajura umuntu w'amastyle like nk'umusani wavuga ati yambara amafilme nk'abasani par contre hari aba presenters bo mu bindi bihugu bavuga ati jewe nimba nkora ama emission n'abastar canke n'abaririmbyi niko akunda bikunda ndakunda na style zabo donc nanje nkazamba mugabo azambara so tunga cyo bagati atacha kwigira umusani kwigira umuntu watari birabigushikira aho bavuga ati birashaka kwigira umusani atari umusani ngo hari aba journalist bashaka kwigira abasani bako bavuga wewe oya Jenny lifestyle yanje sivyo ni live niko nisanzwe nimereye since kuva before nani nirongira utunoti dukiya tukuja mwijabe nkaye avayuranye ni muzo naragerageza to be clean so ubonye no nagaframbo kabonetse nibanire mani hezagiye foke you know so hari abantu rero bace bafata muri ideology ukuntu ngene usanga niyambariye sasa hivi sasa nimetia huo vitu sasa mama bana nitesa barasema mtoto mdogo yaduze gushika ngaha alors que yarari ngaha tandis que c'est pas ça dakwibutse kinozi hariyo ama medias akomakomeye usanga umujournaliste nyene ewana afise no kuri juries kandi kindi kintu ugiye kuri audio mark this time around gari very music so turavuga narambye ati yo uretse ko nagiye kuri audio mark gusaba access yuko indirimbo ndashaka kuri audio mark bacha bandukira mail yo mu journaliste muri Tanzania yitwa Lil Omi undo brand ambassador ati vugana noyo ibazo no mu journaliste rero industry ikuze twese turakura abasani barakura media zigakura nk'umubonye nyibi birerekana yuko industry iri to the next level umuntu ari hanze aravye kino kigana avuga ati
kumbe mu Burundi birarenze hano bafite amasudio atesa bimeze ukunye I'm playing myself yo reka nje mu Burundi nzorondera Siren Vibe TV dukore kuko ndabona ibintu byo bikuri next level sivyo ugerageje kuja muri TZ canke Kenya yo I'm telling you aba journalist baraja mu MTV baraja mu muri the awards at Trace Room just we nagiye ngo gukora hosting like to flex babona yuko nawari hajyanye sivyo identity yiwe deja nk'aba host muri Tanzania bobo ubaravye bambaye bikini bro bagakwagiraga kugira video like video abakubise makeup y'ibisadi ya wig nabo bari kuri drill fona gusupport ndabitanga babarira kabisa bamendura style urumva ukacusanga nyene kuri kote ya sport kandi kindi kintu naco ariyo kina artiste bishizemo kumengo nibo bari censé ko makuru ngama deals yo kuba brand ambassadors uko bimeze no mu journalist nawe ahuri menya yuko uvyitwayemo neza ukabereka yuko yo me too I deserve to be a brand ambassador kintu cawe kikagira kure sivyo fisizina that's the industry niko twese abantu so sinzi dibaza ni ideology canke mindset ya igihugu tusanzwe turimo mugabo ko biri kose petit à petit ibintu bizohinduka tu byamaze kukuremera aho abantu bakujuja par nyine uko kuntu wambara ugasanga hari haba byabaye too much like kubera ko kenshi biva muri post nkundazi baza kugira agafoto ka video wiposte like kubera ko nature yawe irabikunda urakunda nyene kwimanika like you yourself kandi ni vyiza kandi apart de ça entertainment ngabwe ni entertaining abantu burikirana of course baramaze kukuja kuri ivyo nyene kora ko kuvuga ati kwerekira guma yiposta kora guma yimanika yagiza karato ka bleu ni shati ya bleu like ipantaro ya noir barabona ko abereye umugabo umuntu kumenga biramubabaje kuciye wabera muguciye wiposta wayi abantu ngabo barahari tuga cisanga bifata muri shikoti sasa nifanye yayi basi mushaka nambare nabi nisipendezi kandi kindi kintu this time around twamaze kwa public figures so if you're a public figure gerageza umenye yuko hano ugiye abantu benshi baza comment kutariko tandis que like a public figure now turaronka frambo nyinshi ku YouTube babuzima buri wow mugabo turagerageza to look clean classic kumota neza kamaka hari abantu murambona ku makomanta hora uhuru poster y'abafana bawe entre temps nibatse Kaboss ari mu bantu bambere akunda guposta abafana babo abafana banje nukuri mwihangana ntigeze Kaboss ndana mfise Yes, bina mbizo vrem. Twavuganye, twahuye, twaramukanye Jenny Bomb mugabo Kaboss foko abaca akuposta ati. When I meet my fans. Babirenze. None yawe ndo ngire mu chauffeur wa business Rwanda wawe. Correct? Foko ndabashimiye. Bakure kusavuke. Bandeke kabisa ndabwira ati yo merci kabisa. Hari haba abajene murambona reba baba inspiré par kuntu wambara kubaza ugurira impuzu. Nibara bituma wumva mengo somehow you can be even more brand w'impuzu canke ibirato hambye ba why not somehow inspire abajene bambara kujanja bigera berewe dabona biga rero bijyanye rwazi mpamvu ndabigira nikwerekana ari ma maison yuko yo zana dukore deal kubera yuko urabona ari abantu ba pressure the way nambara bikini biki so dukore deal ibintu byanyu bishoye kugera kure ndavyambaye romf mugabo rero ari uko nyene ama brand maybe that you never know mugabo ko biri kose bigiye boroje birangyohera vyataje birangyohera sana kandi je namunanyambika ndiyambika kabisa cyangwa cha bifisi nije menye ukuntu nyene sivyo nivyo vuga ati ngo mfise stylist ndabisambare yo kumuhema sina kabisa amahera hambwa hora herera mu mpuzu n'ibirato shaje ndakunda impuzu zose kandi kuva kera kabisa je ndakunda impuzu to the level aho muvye wanje nawe nyene kweri yumva yuko urarengeye nawe izi ila suzi invest uzitie mwa hivi mugande mimi je ndakunda fashion ndakunda ni mbegwe tu mbone ko ndashobora kwicara mu nzozi ngatora bwateka ndambare kubonye sinsoti nicaye gusa mu nzu muri salon ndabe Netflix waberewe umugabo numbe ko na flexinze tu je me sens à l'aise ngato urakure kandi abarundi menye ko bizobagora kugutahura bishe mu mutwe ati jewe kugira ngo bantahura abarundi zofata inguvu nyinshi bon ni buhoro tu mugaye ikintu nimba kima mahoro jewe na mpamvu mfise yo kukoblija nawe kugitaho biramaze gushika uga c'est vrai wavuze ko hari abaririmbyi bamwe basanga bakuraba guke anye genre bivuye ku juste kuntu wambara kuntu mvuga ntimurabwirana nabi ntimuravugana nabi mugabo juste yakwishizemwo biramaze gushikaho rero umugirana ama bifu n'abasani vya vrai parce que
twese bamaze kudushikira like me myself and I bamaze kunshikira ugasanga umuririmbyi murabomanye bakora ko muko muraburana indero ntiyaguta cyangwa ntiwamutahuye harabaye ka accrochage nabi bamaze gushikira birashika kenshi bwaje birashikira gose peut-être uri kwera uri legend muri ino game legend je birashikira kenshi je normalement mbashaka peace hagati wanje n'abartiste kubera yuko ndazi uno munsi canke ejo je ndabakeneye nabo barankeneye ko biri kose sivyo so mbashaka peace mugabo sometimes bon ndabaza kumva story ati agufitiye beef izo story ndamaze kuzumva mugabo miss na noma nawe nyewe kabisa cyangwa ugasanga ari abartiste nshobora gusaba interview nkabona yuko wanabana sana bisikasa ibintu byinshi hanyuma uciwaheba bavuga ati akorana abana akagusa barabona ko arana nawe que c'est pas le cas jewe music industry yose yose sinokubesha bose ni gang yanje kabisa bose ndabatextinga bose ndabwira ati bonjour meze fresh urumva ibintu nk'ivyo uwo tumaze igihe kinini yatutavugana sha ndibwira ati brother long time gute meze fresh ibintu nk'ivyo dernier match twabonye ko habaye ikibazo hagati yawe na Sadbi the king Marisha Bizimana Abubakar Karim warakoze agapti interview niko nokita na Dramati hama ucumubaza abaririmbyi ashobora gukansuringa muri projet ku bloka canke ku unfollowinga ni challenge unfollow hanyuma Sadbi c'est comme si bitamuryoheye aragira post kandi muri post byasa nka mega ikara blaminga wewe musa kibazo na Sadbi wapi before yuko ukora ijya challenge meruka tumeze fresh mwaravugana mwarabapot nigengira show yanje Black or White party muri Malibu yaraje consupportinga na gang iwe yose vraiment byari byaraduze no kuri stage ara performinga byari bimeze neza vraiment so d'abord kubera iki wagize idée yo parce que après tout abantu bose ntibari ouvert d'esprit aje kuvuga ati c'est vrai ni show ko tuyatanga show ndiko ndamubaza ibintu ntambaza nabandi ntugasanga biguteranyije n'abantu wari wavyumvire ko avanye ko mubaza ke kibazo dramatique canke wewe byaramworoheye mbe gucishura ko nibaza ko ari n'igihe bari bidashoboka ati je kibazo ntaco ndishobora kuvuga ati keza kunteranya no muri mugenzi wanje sinza kucishura byayoroshe ko acishura aca avuga ati Sadbi vraiment can unfollow bon drama byaroroshe ko igeve dorera cyari ukuntu nyene drama yishuye neza yisanzuye n'ibiki mugabo urumva idea nije nayizanye kuko ijya video kunda ikora ndaza nyene TikTok nakubaza sinida kubwira ati yo urabona bipanze kubuntu utegezo kwishura uko so kurundi ruhande rero grand frère Legend Sadbi yayo kunayifashe nabi jero nifitiye agatima koroshoze je sishaka ibibazo n'abantu kabisa sishaka ibibazo n'abantu je nayo ko just to entertain nyene urumva nyene music industry yacu bananyigira ka movement kameze fresh urumva so Sadbi amaze kwandika boro byaboneka yuko ari jewe fisa makosa umengo jewe shaka kwica industry mu Burundi umengo nyene jewe shaka urayibona kasema Yohana ndavuga ati kasaba ikigongo ku bantu bavyakiriye ku decide kuko Sadbi abafana benshi harageze na moment hari abafana banyandikira inbox message kuri Facebook yiwanje bakambwira ati yo wanda wewe je wigira wewe urabona ibintu nk'ivyo nyene vyarabaye big kuri jewe kabisa ndavuga ati reka namusaba ikigongwe Sadbi n'abafana biwe bose je na intention bina nifise urashobora ko ikintu wazi bifitiye intention nziza mu mutwe mugabo usanga undi muntu ayifashe est-ce que ntiwiyumvira ko ashobora kuba byatewe nuko ngira ngo hoba hariho ingorane hagati ya Sadbi na Dramati kuba ico kibazo ngira cyabajijwe umuntu atari iwe ese twe kibazo undi muntu kitari kuba ingorane mugabo ngira kuba kubajije umuntu yasinga hari ibibazo hagati yabo babiri cyakiba big deal basanga bameranye neza bo me I don't know je ose we ni umujournalist wewe urashobora kumenya ati yo wewe nanaka aba naba Jean wewe uri ngaho nk'umujournalist nyene ibibazo byabo tu t'en fous je navyo nzi from sinze ko bafite ibibazo mugabo asko je sais nibaza ko bafite ibibazo kubera yuko
nahigeze kubona last time Sadbi akora ikiganiro avuga yuko ba dramati bande bimeze fresh bon je nakibajije like for fun kabisa wow before après nako after harabayeho mwaravuganye na dramati kugira ngo wumve uko navyumva canke ukuntu I don't know ko je ndikwa ko je warandondeye umbaza ama advice est-ce que dramati bagene ko nk'umuntu yari impliqué muri histoire mwaravuganye kugira ngo wumve ico yogufasha basi wewe mbagufasha kumukalma mbagufasha kumusigurira I don't know drama ni twavuganye kabisa sinobesha drama sinamurondeye pe mugana harageze moment nifuza gusuprimira video kuri uratse ko kubwiye nyumuti jewe rero jewe sinokubesha uzi jewe bya industry kabisa no sinzi des fois biraruhisha c'est des fois biraruhisha bizana ibibazo abantu bitabibazo byari bikenewe ibintu nki that's why nakurondeye wewe narondeye abantu benshi by the way narondeye abantu benshi mugabo wowe wa mbere nahamagenda avuga ati mabusha bimeze uko nuko none wowe manuye gute ibiki nibiki romva narondeye kiriku narondeye abantu benshi from nashaka kuvugira ngahanye boba umwe wese ama ideas ziwe romva kugira basi sho kwisanta yuko yo je suis pas le seul ndafise abantu nyene bakoranahura basi romva mugabo from ndabisubiye kuko sinokubesha naronse message Facebook sindi usanga ari team satura ibintu nk'ivyo bakambwira ati amazako wewe wicunge urumva sasa mimi petit wa ghetto kwiki mu media nashitafutia live content viewers ababone baduze kuri age ndaronga ubudeal bwa pub so sorry ko yeri kuri Sadbi nimba byakiriye kundi kuntu from mugabo for real na intention binari nifitiye kabisa urazi ko n'umuntu wa peace of mind nakoze just for fun nyene kohonye to mubabarire nakuri team satura mubabarire mu muhungu wanje mu mugire ikigongwe nimuze muvuye kaya kamoto kiwe ngasaye mwagatobaguye tantire mbabarira kuri ibibazo bya déplacement byo kamoto kangu akamoto kamusuba barakesanga bagateza umugozi ibaze wallahi no bambayeho gute wallahi muragorana mubabarire n'ukuri yarasavye ikigongwe bamugire ikigongwe anyways umaze gukora ama content menshi vraiment kuva wanashima tuvanye kuva tukiri kumwe daero kuva tugikorana hari ama content menshi wakoze wanashima meza mvuga ati nanje sindayakora gushikisa kandi no shoye kuyakora nayandi uvuga ati nkeya yumviye gute mukashaka kubaza ama content wakoze nawe uvuga ati vraiment I am very very proud hari abantu maze gukorana batabanga mu Burundi batarabarundi des fois hari abandi maze gukorana mu Burundi des fois ngira bagafasha ntavyo ncanke ngasanga ni emission ikora ku mutima cyane nawe ma content uvuga ati vraiment jewe naho nopfuye umunsi naho ndashaka kuva ngo bavuga ati iyi kwa narayikoze ndumva ko hari ikintu namaze kumarira cyangwa navuga ati jewe nta benefit yisi sha hariyo content nakoze nujya mu mama atwara abagwayi basida Jean Gapia igaranje sometimes ndicara nkayiraba kabisa hari ibintu yavuga ngene ukumva yuko turafitanye my journey this mabuja Jean Gapia kabisa n'umuvyeyi kabisa aratesa nyene subino kabisa uko nimereye kunavuga imanuro ziwe ziri deep vyatari so sometimes ndicara singa kiraho Kiganiro funda kiraba kagira ico kiminduye kabisa hama gukora rigado na ambassadeur wa Belgique subwabwana sha ma français Antoine question ya Bernard memorije mu mutwe ilikuwa ni examen nashika na memorije ibibazo byose 1 2 3 4 nasema hapa ambassadeur anaye mwakandi kabo namenye ukuntu nza ku ka hyping anaye mwakandi ndaga hyping ato nyene byo ibintu birenze sharizi ni content usanga ziri creative ngiye nakora na kigingi muri bus byari birenze hama hariyo take me back nakoze na Fizo kweri na Lorido the legendary na Apollinaire sometimes asema Apollinaire kweri nakuze numva ça te fait quel effet kucana abantu bari legend bizi ko umupeti kuri bo legend ati kumbuso wa mbere duhura kusese for kuri interpret indirimbo ya Fizo wala mupeta aho tu yego kwe umuntu ajuja ku maso bugati ntana kaza ifiti akorera ko no ajuja ku maso baravye bugati ntana kaza zafise vraiment mugabo après tu ukagera kuri level ugati wa muntu nakuze ari mu idolo wanje niga indirimbo ziwe ngira ubuyi wawe kwiga indirimbo ziwe
turicaranye two turakorana ikiganiro biguha FAE sha biraryoshe vra first of all jena kintu kindyohera karo kazi ko kuba umujournaliste gatuma numva stories z'abantu batandukanye ukuntu abantu babayeho ukuntu zabayeho ukuntu ndoriro babayeho ukuntu avuga ukuntu agira iki byose biranyinjiramwo nkagira ikintu nwemo ku muntu wari wese rero to chill with Fizo kora kweli mi genero webeti uko studio nakuya tufanye emission Simoni Fizo kweli akaza ngena ari fier akavuga ati yo ndicaye ngaha ngoma ndagutere story ya leave me alone yose akayivuga kujya nyene tel que tandis que urazi ko behind the camera hari ibintu muvugana n'umuntu bikwigisha lolilo beti yangu nafika niko hapa nje Lizo akaza Apollinaire avuga ati shayo ni boro kabisa antuka birarenze so je ndibaza ama journalist ne dukoreka no kazi for fun kubera yuko karashobora guhindura ubuzima bivanye n'abantu muhura nabo bivanye n'ama connaissance muhura nayo Jean Gapia kunavuga nyine ukavuga ati yo close n'abana bawe birarenze na famille yawe birarenze kabisa ikibazo ngenda kubaza rero kiragoye hagati ya nakana naka I don't do that gwaje ntakigongo no sa when legends nakwishinge sinokwishinga mabarira byo ubu unye uri mu baselebre dufise nga mu Burundi mu bacelebs entre temps yeah of course bavuga ati mutubwire aba presenters mufise mu Burundi batanu mwemera zirakoze nigikunda nigipasa nshaka kuwambere ngatoka nikunda muga muri aba batanu you must be in batagushizemwo baba haters haters last time harabaye competition of best influencers as we know you are an influencer uri mu influencer kandi vraiment turavyemera hari abantu benshi basha muri bagya anye barusha amazina benshi vraiment urusha zina urusha followers urusha kwambara neza urusha kuvuga neza urusha sorry mugabo nyene it's a fact hama ntibagushizemo hama turabona ko somehow urekana gashavu waragasohoye ntiwavyigumijemwo harageze aho vyandika ati none uyu numwe influencer bahehe uyu nawe bimeze gute kira gihe wari wimva gute kuba umusani wacu Kaboss twe tuzukara umusani Kaboss umusani wacu umupresenter dufise imbere n'inyuma umwe mutamushize muri list barakuronde ko je bandonde nti barandonde vraiment sinobesh barandonde ndababwira ati jewe kabisa sinokubesh narabaye straight kuri bo ndababwira ati iyo award harimo naka kwe nanje ndayigiyemo hari ukuntu to rumva wabushize hasi like ishaka gukompeta n'abana canke vuga ati barandenze n'ungiyemo nzosindwa oya je navuga ati harimo nyene abantu tumbona yuko we cannot compete please ladies and gentlemen mubifate mu yindi sense mbi sivyo je nabivuze nko kumengo hari abantu nyene bari muri yo competition tudashobora competana sivyo tudashobora kukompetana kubera yuko simbori ikintu batwa influence je basi niko na fresh sana everywhere urashobora kumva yo fresh sana yo Raymond je basi naragize intro Kiganiro cha hangout no bench barakimenye sivyo so you nawe anya influencer kubiki est-ce que kuja kuri stage ukagira ibi nibi bisigura yuko you are influencer no so narabaye clear vraiment mugabo sinabifashe muri sense mbi hamige biba rero batanga ya list nyene bakayitanga officially jewe sinavyanditse kwerinze goals navyanditse just to entertain nyene just for fun bashaka tu we're making people fun of people that's not good bashaka nyene watu wa react nyene bavuge bagira iki just for that so mugoro bitwe bishaka gutaranga n'abantu kora kwavuga ati Kaboss n'abantu kwere bari of mawihorera ngo narahoze of mawihorera bihariye ko namwe cyagiye bikubikira ko biraba uyu muntu ashaka kuta ku influencer wewe ariko influence abandi bantu
Kora ko nimba mfise aho twese turi influencer rero. Of course you are an influencer. Ushaka no kuba influencer mu napo wawe. None ntuwe influencer abantu babiri. Bizaba kuri umu influencer mu napo wawe. Niyo bavuga ati niba hariho umuntu afise 10,000 abone. Reka kubuca umudenika kubera ko ufise 40,000 abone canke 50,000 abone ngo uyu muntu usume influencer. Bage abantu 10,000. Arashobora kubabwira atumiza bararashe mu Kamenge. Urahari? Basha biruka. Sha nimba uha sense ko influence. Yeah. Aho twese turaba influencer no one atari mu influencer urumva twese twe kushobora kuja muri competition hanyuma nimba barenze twayibona muri competition. Aya vraiment aya jewe kwanza first of all narishiramo kumengo sinda mu influencer kuko navuga ati ndacafise urugendo runini cyane rwo gukora nkora ibintu byatari kugira umuntu mashire muri yo list y'aba influencer so personnellement umuntu yavyoganije I respect him a lot yarandonde turabivuga ko ndamubwira ati miss sindi center ready to kuza muri yo competition maybe next year canke après 2 ans ndashobora kuza. So I hate competitions. I hate competitions. Don't bring me into competitions. Why are we competing? Yo. Jewe bro. Kiretse mira nigira page no kugena ibintu vya leta imezo kuvuga ati sinshobora kuvyanka mugabo ugenda umutima utari uvuga ati why am I competing you compete with who? Who's this guy? Are you competing with? Yeah. Why? Anyways, Jewe masisi nawana tu me I'm not ready kuja muri competition kabisa. Amakompetition aterana mutima mubi bro. Urazi ko uragiye byo bintu bya urazi ko wiyemera ko bitesa ugize nke ucugenda muri competition ucibu wanyuma. Alfire no yabiyati. Jewe gusa muri competition. Mi. Yatera intege, biraci intege bro. Ndazi nkubwira amipronga musuza muri competition ufata giye. Eso nayo ngo munyuma amipro cyangwa kwidoga byata. Mukuru wanje urakomeye hawe. Mukuru wanje diaspora nshuti yacu. Uzere kumeze neza. Ya mugabo amakompetition nakuja ngo umuntu ngera avuga ati jewe homboka. Mbaya. Mugabo kizi. Mugabo urazi ko nabandi bagiye baje mu competition just kugira barondera attention z'abantu. Nyine abantu bamenye yuko naje izina ryanje ririmwo. Hari abantu bavyungukiyemo do. Abantu tuzi twamenye. Merci. Abantu tuzi twamenye kuri ida competition abantu bayikoza ko bakore n'intumenye n'abandi bashasha. Mwe wese ufite target ziwe from. Yeah. Don't judge kabisa. Mwe wese ufite target lakini mie kuingia mu influencer competition. Mugabo nkubo gomagara East Africa ngo turakenenga aba influencer muri East Africa bagomagara wogenda uriruka. None gashavuye muri competition muri omi. Imeans ko utari wabiha muri competition. Agaciro narabigada. Next question. Nzahenda mubona agiye ngo muri East Africa ngo iki ngo best influencer. Bijyanye urumva naho no uwanyuma naho no ba uwa 20 kazi midarapo y'u Burundi bari hagiyanye bavuga ati yo umuntu mu Burundi yaragiye muri competition sivyo. Depend on the level rero ya competition. Ndabivuze ndirengani. Anyways, how do you uhanduringa gute kuba famous? It's hard. Yeah, kubera ko bon bisanzwe hari abantu baja muri biro bintu badakene kuba famous bavuga ati jewe nta singene kumenyekana ntaje naratinya kumenyekana. Mugabo nundi avuga ati jewe mbaya ifo ko bamenya kaba mutari juaje muzamenya gute rero bamumenye ifo ndabitambuke ndabigendera nkagirana wowe byari bimeze gute. Yes sinashaka kumenyekana kabisa. Bose je ni sante yuko yo na shoot emission na maliza by mabosha cyenda tashe fresh bigarira ngabo bakaraba Kiganiro mugabo nibe big deal ku buryo Kaboss akoze ikintu abantu bose babona yuko umengo yishumuntu urumva so ibiboro biragoye guhandolinga bisaba kubusa umutwe kwanza ewana uri abantu bazi ngo ni show merci abantu bibaza ati ngo mwibwe byohe mwanya wose c'est pas ça so first of all bashobora kugira n'umushiri bikundiye sivyo mugabo kubwira ati sheri ibintu byacu niwe public kubera yuko urazwi ndatsinye yuko banaka baza kumposta urumva nyine you are not you moment yo kuba wewe wibagake cyane ku buryo moment ya to show off so iyo ugerageje rero kuba wewe kigira ku mabisi urazi taxi zobone no kigira ku mabisi kwifatira bus people judge ukundi kuntu uzakubona haciye umwanya. Twatuzi ko Kaboss fata bisi. Bisa kuri Facebook. N'amakomantere nta bisi umufata. N'amakomantere ari negative sha bino bintu kabisa udafise frambi kwiyevra. Bari ahumbe ko. Je namvuga nti. Umuntu ashaka kuba umustar. Ikintu cyambere kwiye gukora. Banzi rondera amahera. Merci. Umaze kuronka amahera. Ni bon, urashobora kuba famous hama
afite ubuzima ntibabugoye gose nk'umuntu ari famous amahera afise hari indirimbo bayiririmbye shamgaze kuba famous ukenye kabisa ibintu biri busa ndagusabye uzogira ba Fernando we love music good yitwa Broken Famous yes na expect araso album yitwa Broken Famous hemwe ntitubifurije uri famous abantu bose bashaka kumenya ahantu uba hehe muri ghetto idasize nirangi uwambara ikato kimeze gute catabutse crocodile ugenda niki na bus abantu bose bashaka baguma mfite mega nturi umuntu umengo ta bus kwere gufata bus ko telefone imeze gute iPhone user Kaboss urumva I can now wish to anyone to be famous ari broke ibintu vya mbere bitera depression bitera inzigo bihindura umuntu kuba umuntu mubi kuri vraiment nta si ikintu cyiza ndagusabye uzorondera aba star nka batatu mukori idemo yarabiririmbye bifese mu ndirimbo yiwe ngo wigira umustar ngo iki ngo nzi yawe nuka sinzi ibintu yaririmbye nza mutafa werekane mu nzi wawe gutira impuzu imagine erega kandi ikindi kintu naco bafara mu Burundi niyo mpamvu usanga bifollowingira aba Diamond baronka n'ama content yo kuraba meza gyoshe sasa muta follow Kaboss zoka murona za content nyene za video nyene sindakwereka iwanje ukuntu hameze sindakwereka nyene kwereka haramose biramaze kugushikira aho uremerwa no kuba famous uhavuga ati je vraiment I wish I can stop rimwe kabiri gatatu kane kaga kavuye witskatika igitoro cyahetse nasema taxi ya 25000 kwezi ngize gucanye Broken Famous nifanya ngeze ku mabisa ya ajya nibera nyene Christus usanga abantu batonze na meditate tonde noma nyene urumva nyene yuko umengo you can't be you abantu bashaka kuba avuga ati ngo urashaka kuba wewe urashaka kuba bus ni bon muga ntibatahure behind the story behind kudafata bus suko bataba bashikira abantu batari nuko niya bari muri ga bus d'abord nka je ndafata nahagaritse gufata bus ya 2 ans nagifata bus kwa tukikora ari muga usanga uraruha fait uruha kabiri uvuye ukazi urarushe ucuja muri bus abakora kurabuku uyareka kuvugisha ibi warumva umengo umuntu ari normal ukaja muri bus ukicara kavuga ati mpagarika kuri Bagdad kururuka umuntu ngena ari normal kandi gikunda kushaka kuba umuntu ari normal nibikunda kandi kiri kintu osi branding yawe kuri abantu baza kurondera bavuga ati yo reka tumugire ozi abe nka brand ambassador wibi nyavuga ati ujya umuntu afata bus mama umuntu akwa bus uratatuangushia brand yetu urumva nyene hariyo na ayindirimbo sadbaririmbye ngo kuba kizina byarafashe nguvu nyinshi kuba kizina we duha ma respect abantu bubatse amazina bakagera ku yindi level kabisa aha mu Burundi tubaye respect yabo kubera yuko si coroshe nukuri niki kintu rero kigukomeza malgré tout ça uvuga tumviriza ndacabasho muracambona malgré yuko ndiko ngwana nibi muzombona ku kamoto muri ville je madame chako Kaboss madame Klaxon sema busha bombo flat fresh malgré yuko igitoro cyako kumera nkafata bus mukanjuja malgré ushaka gukora amahera kugurika tunshaka nkashansura mu cyakindi malgré yuko mushaka kwa muko muranjija gutya anye ndiko ndaruha mu mutima no mu mubiri emotionnellement ntaheba niki kintu kigukomeza sha bino bintu ngora ni passion kabisa aho twa kuva umunsi ufata uko ukambira ati yo ingo muri ibi boro byaratevye bira passion yanje ndabona yuko this is my lifestyle ndanavyikundira ndonka amahera naronka amahera hari amapipe namangira for free just nyene kwera numva yuko ushaka kubivuga tu na feel kama ni nyene urumva bira flow ubironkera content gusa hala 5 je bateza ngo content nije posting zangu life ibandanye ni passion wanje so uko biri kose kandi cyo nshimira abarundi ubonye baratabura yuko bino bintu nta frambu yatariboneka byatari so mugabe cyo ngerageza gukora jewe iyo ndi kuri kamoto kanje I'm trying my best to be clean umuntu nagucishe kwijisho ndagerageza akamoto kanje kaba kaka nyene I'm trying the best kwama mfise kugarda ya respect même si atamodoka mfise ngira ku kamoto kanje na feel fresh kandi I'm proud kwangira kuri akamoto uko hajyanye if you are not proud your lifestyle utabaye utabaye proud y'ubuzima ubayemwo muri yo mama
shani Imana iravuga ati kigipiti ntikishima deja rega ndagipapure vyose kwanza ndabihundi uraza no bikeneye so being proud cyane gose malgré les ondits malgré biki je ndizi kandi ariyo ikintu mama wanje yigeze kumbwire mama wanje yambwiye ati sunari YouTube unaingia yemo ukazomenyekana ngo umuntu amenyekanye ameze nk'iyarara urumva ibintu byose bagutako vyakira uko nyene ubucafu ibiki uzovyakira uko nyene nite Samiri yanambia usuri ataka koga enjoy ndiko yaone yanambia enjoy so je nari yakiriye kabisa nari yakiriye pe yageshe tukora ibintu ukunda cyane nico kidukomeza nko twaba tubwira jeune ati irondere banze umenye kundiki abame kuja hadi ko ntakaza nakame kataremwe ingone kataremwe ma challenges that's why rero bikunda ugumubanda since kurabona yuko ari abajene benshi baza muri bino bintu après quelques temps gacha bivamo bivuza ko biva kuki somehow bashaka sorry I'm not judging mbwa nibaza ko haraba bashaka kuba famous bavuga ati Kaboss yaramenyekanye yabaye umustar nashaka umustar merci ugasanga kuba umustar ntiyarabizi ko ari amahwa menshi bice bimugora guhanduringa ci yavamo undi ugasanga yarazi ko aje kuragura ibifaranga uvuga ati Kaboss nimba yambara ukunye nikora ko ari ibifaranga byinshi ndagira nshika ndo nkibihera araje amahera yabuza ci yabivamo donc ugasanga na passion nayirimwo juste bavuga ati why uzemeze uko nanje bigena bishobora come and try Ndigaga bavuga ati ngono bibaza ko tuba turi muri ko turiryohera ingo nawe wiryohera bwe uryohera utayabona uzoyabona karubuze kararyohera let's talk about girls mu guheza ladies ubanye gute n'abakobwa muri iyi minsi Ascha kibazo mugabo Tendele mo tusendele jo cyanyuma vraiment sha kubana n'abakobwa muri sensia uri muri relation kwa kunda ko bameze Kaboss mpanda bibona gacha gusimbira ko defa ari gusanga ufise umukopine nta support ko ufise umubiri kuga kuza kukwiruka ko andi ugasanga le fait ko umuhungu umujene maybe nta musheri ufise haje abakobwa benshi bazi bakwirukirako usanga uyu ni wangu na uyu ni wangu na ule ni wangu na ule ni wangu bale wote ni wangu sha ladies baraza kabisa ladies barahari shamga tutabeshanya bose kintu cyambere nabonye naho ubustari bwo mu Burundi udafurnisa kanoti doro trekoti ngene Alvin aje terja yapfutishije irati jaje kurondera abakobwa muni baraje mu muziki w'industry aje kurondera abakobwa gene romva baraza mugabo nyine tumenye ukuntu bana nabo sivyo nuce wisanzura gose kubera yuko ashaka konona ugasanga wice je ndaza abartiste benshi cyane uzi n'amasomo ama biographie yabo wasanga carrière zabo zishwe n'ikibiya uramutwe n'abakobwa surtout abakobwa batumye nyene ebana kanoti kose gahera so udafise iyo mindset yo kuvuga ati yo yego turavugana mugabo tusizoyani urumva ibintu nk'ivyo hamaje ndafise umusheri wewe diaspora oya kabisa ni loko diaspora arabahevye sha ndagutere story rero je mwana numva Alvin ambwira ati ngo diaspora misi sindigana mu diaspora avuga ati Kaboss I love you why since akiwa na senti makado niba na senti anambia yo chukua basi enjoy urumva barabafana ko wangiza mufana kiki urumva abakobwa baraza vraiment ngabo jiki no conserve hari abantu baza muri biboro byacu bakibaza yuko nabo nyine baje kuronka kwirongera abademu ibikini bikiyo bro genda gahoro bishiremo ubwenge bwinshi cyane kubera yuko je vraiment sino kubesha ibyarashitse nyene usanga nyene waborewe ubustar ndavuga ko bakoreka ubustar aho gusanga haje benshi ukabona ukuntu nyene ubihandolinga sivyo mugabo this time around means fresh I mean couple sitake kutizama gauche à droite na focus na life akazi kanje madame wanje family yanje ibintu biga flowing kabisa ko vuze madame
Mais si madame, basi madame ni makao ushire kwiga ring. Ah yeah, get ring. Uri uri convaincre. Yeah, she's mine. En tout cas, she's mine. So I'm proud to be with her. So kandi urumva n'umuntu. Uyu mwana w'umukobwa arahiriwe. Kandi n'umuntu urumva je yahinduye lifestyle yanje mu kuyumvira. Elle est mature plus que moi. So vous allez mature nimuvuge ngo arandusha imyaka. Sorry. Nimuvuge ngo ndusha. Siya sugar mami. I'm sorry. Nimisanzure kuri sugar mami. Oya. Maturity ni mu mutwe. Yeah. So yarahinduye byinshi vraiment. Yarahinduye byinshi kunyereka ati yo. Let's focus. Ndo maana squeeze napendeza sana. Sina. Squeeze napendeza. Uramwereka ati sheringira nambari ibinyi ubona ari bon. Bebe, what's good? Ngiye kwa HOSY. No outfit hagati zitanu. Yinye fresh. Ibintu byo gutamba sindimwo. Bacince ndamwita umukazana. Kabisa. By the way yambwenda kuramutse yambwiye ati merama hello 5. Mabukwe. Naye maze kuba mabukwe abantu benshi nkiri muto. Jiwazi. Muranchokesha. Mwamangiza umukecuru kandi nkiri umwana muto muto. Anyways, nukuri turamushimiye gose kwagufashe neza agukuza mu mutwe. Agufashe kutagwa. Love is sweet, HOSY. Love is sweet. Yeah. Chizi dakene musi wenzoge de urukundo ndababwira quel point urukundo ryoshe surtout dans mon partner mu byumva kumwe elle est là pour toi aragusupportinga malgré tout nyene she's there for me guys ndabye nabi ndaza gukora amosozi Kiganiro. Anyways jewe ikintu nama nifuza ko bajene bakurabira ko canke bakwigirako ni consistency. Consistency kudaheba ndaba kumenya ico ushaka hanyuma kudaheba no kuba discipline no gukunda no kubaha akazi kawe kabisa. Ubwo ushobora kuba uzi impano zawe ushobora kuba umuntu uri wagize ne opportunity yo kuronka ico ukora kazi keza mugasanga nturi umuntu yubaha akazi kiwe kabisa. Nturi umuntu biha umwanya ntuvyiyumvira ntukaya ama contenu ntumvira abatumire ntubigwanira Kaboss gushaka umutumire umve ngo ntusinzira kabisa ntusinzira guma kwandikira none mawuje none uyu munsi naho biranze none naho utabishaka bisigura ngo akazi kawe urakuba kandi uri seme mpa kuba passionné gusa uruba akazi kawe mvuga ati bitegeza gukunda must be done kabisa. Donc courage ibaza ko mu kurangiza ndagumwanya kuvugana n'abajene bagenzi bawe mu ngana canke uruta canke bakuruta kugira ngo you are an influencer influence them in a positive way. Rero je ndibaza yuko ikintu novuga ni ikintu kijanye surtout na badushikire sivyo badushikire urinze ubona umuntu agira step imeze nk'iyi n'ukuri kw'Imana sinobabesha bino bintu harimo inguvu nyinshi. Bino bintu birashobora gutuma twidandaza neza mu masoko yo hanze. Bino bintu birashobora gutuma neje turonse rema avuga ati yo nice muri stu irarenze. So niyo niyo tuba twihaye. Rero support us sivyo turekane surtout n'ibintu bitudekuraje. Hama ikindi kintu je ngwamagarare ni kuba kuma media cyangwa kuba promoters yo tusanga babona yuko content iri negative. Niyo bashaka gupushinga gose kugira barondere viewers guteranya niyo babona yuko biri ngo nivyo ngo biri abantu barabarega like bro you are not creative tuvuga ati just ndi creative sivyo tubireke hari ama media ngahanya zakora ibiganiro vyiza cyane ushobora kwicara hasi ukata kintu ciki cagiyemo so abantu dukora akazi kamwe please do notre part reka tubishire muri sense irimo ego abantu ba entertaining babyosha industry baba bakenewe bagashiramo tuntu twiturufugira biryohe baba bakenewe mugabo ubundi mwanya nawo twibuke za content ziri creative za content ngene zituma umuntu abayinteresa kicara karaba kiga akuramwe impanuro sivyo. Ikindi kintu naco ngumasabe surtout indongozi zacu abantu badukuri baduhamagare twicarane wigame ni ideas kujya abartiste bicara akavuga ati abartiste mutwegere mugira iki natwe gwa medias ama YouTube channels twicarane vraiment ko biri kose uzarafise ikintu kimubangamiye bivanye n'akazi kiyo akivuze abantu bari nyuma bose bashobora koroherwa. Rero turonse opportunity biba birenze. Ikindi kintu naco banangiye sana. Yeah, it's okay, it's your time. Let me drink though. Profit à fond. Habe union hagati y'aba media n'abaririmbyi. Nituragera ku ma step aho haba ama beef ya hatari. Turakenye twese. Wallahi.
habe union Yeah. umva dushigikirane sivyo uronse opportunity yo kuja ahantu umuvugiye ati yo Ozi babarira tujane hano hantu ndisuye sata ko tuzokuramo content nziza mutore mujane sivyo ugiye dufate nko muri Tanzania ugiye Kenya nimba uzafite ubushobozi bwo kwirira iyo ndege nayo gushikayo just kugira ashobore kukudandaza nawe dads supporting yane ku bintu by'iterambere ndisuye sata yuko banazovuga ati muri East Africa no mu Burundi abaririmbyi wabo baritanga naho ataco dufise baritanga bagatwara ama medias yabo bakagira iki biba birenze vyatari kabisa na kintu cangiwe no kubona mipragiye muri show Belgique sema bro imiryango ikiruguruka buhoro buhoro kigira nci ndabakunda cyane Kaboss ndahari ubonye ngoma focusing cyane kuri YouTube channel yanje no kuri jimbere mu biganiro vyanje ku ma platform nkoresha ba journaliste benzangu tupendeze sana Wallahi shiny sana mwacha kunijineglige umva nitwineglige nitwibone nko kumengo industry igizwe n'abantu benshi batandukanye promoters medias abaririmbyi abantu bari just kwandika ama memes nabo nyene bari muri industry urumva so ni wineglige bice ku ma memes abafotographe abavideographe ni industry ni ikintu kinini ya cyane sasa wewe wicaye muri coin yawe hewe lino jiniwe ategerezwa gushininga cyane nawe kora akantu gashobora no kumenya kesho utapata deal bice muri ivyo bintu ukora mimi niko bien je ndirongera tu deal dutandukanye nyene tukabana bambwiye ati yo post affiche yanje kuri Instagram yawe ndaguha ya kubera iki nayipush so tubikore distress ata yuko Imana izohezagira industry yanje yacu Ozi merci kuneri iteka yo kwandinga that's my first time kwaninje muri Siren Vibes TV Imana igwezagire bandanye utera imbere mabuje ndiko ndibona Kaboss na ndiko na kistudio hapa pembeni cha hivi bitakuyatsu pole njo mwendo uriko urabona nk'umuntu nka Diamond ava muri Tanzania avuga ati ngiye gukora media tour mu Burundi why not ege nitwe twisuzugura tumenga tuketumerita ibintu abantu bari hasi n'ibintu biri hasi why akava mu kindi gihugu avuga ati nakwenda gufanya media tour agaca kwa Siren Vibes ko hari abafana biwe ngaha agaca kwa Kabobo agaca kwa Mukubito kwa bande naba tufe gutanga gusa content nziza karete nziza ibisigaye bizokwikora bazokwiza nabonye ne kabisa mwumve ko dukwiye kuguma turi ibintu abantu bo hasi bakora ibintu biri cheap no nakuri ibintu bici kwakira abantu bari cheap nyene mugana wakibona ibintu bari hejuru zokwakira abantu bo hejuru anyways reka ndagushimira Kaboss kuba waje mu kiganiro tukatera inkuru tukayaga tukigisha abajana bagenzi bawe nizere ko abantu bakiravye mwaryohewe kuryoherwa mwaronse n'ubumenyi canke na information ngira mwari mukene kuri Kaboss umusani wanyu umusani uyu ndabashimire cyane ndababaza ati wagize like eske wakanze like subscribe wakanze like nizere ko subscribe wayigize hakare go kabisa niba waryohewe nutwimiyo like comment dutemwo nanga commentaire dutemwo mugana kan like arakenewe amavuga nti ubuze n'ikintu wandika vraiment mugabo wagiye murunga ikibitima ya rouge apana ya jaune canke ya bleu canke ya mauve ya rouge cyangwa murunga ikimiriro tuketura twamaze kuronka commentaire muri ayo ma emoji waduhaye kabisa kuronka nako message merci beaucoup à très bientôt bye bye Siren Vibes TV